Tuzingurure Bibiliya zacu mu gitabo ca Zaburi igice ca 40. Zaburi igice ca 40 duhere ku murongo wa mbere gushika ku wa gatandatu. Narorereye uhoraho nihanganye. Antegera ugutwi yumva gutakamba kwanje. Kandi ankura mu rwobo rw'amahonero no mwishayo y'ivyondo, ashira ibirenge vyanje ku rutare, ashigikira intambuko zanje. Kandi yashize indirimbo nshasha mu kanwa kanje, niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobiraba batinye, bizigire uhoraho. Harahiriwe umuntu ashira ivyizigiro vyiwe kuhoraho, kandi nahindukirire abibone canke abizimagiriza mu binyoma. Uhoraho Mana yanje, ibikorwa bitangaje wakoze ni vyinshi, hamwe n'ivyo wiyumvira kutugirira. Ntawogeranywa nawe, nogomba kubidonda no kubivuga birenze uko vyoharugwa. Ibimazi n'amashikanwa n'ifu nivyaguhimbaye, amatwi yanje urayazibuye. Ibimazi bituriwe n'ibimazi vy'ivyaha ntiwabigomvye. Data, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, turarihaye kaze mu mitima yacu. Mana, ndasavye ngo uwinjiye ujya muryango ntasohoka uko yaje. Ijambo ryawe Mana ridushikeko, uje agwaye rimukize, uwaje acitse ivyizigiro Mana rimusubizemwo ivyizigiro, uje atabona inzira Mana ijambo ryawe rimwereka inzira. Ndagushimiye kuri kano kanya, kuko ibitangaza n'utwumiza bigira bikoreke. Mw'izina rya Yesu Kristo twese tuvuge ngo amen. Haleluya. Amena. Mu gitabo ca Yohana igice ca 15 umurongo wa 18, Yesu ariko abwira intumwa ziwe asa n'uzisezera, arababwira ati mw'isi hari amarushwa menshi. Haleluya. Arababwira ati isi irabanka. Amena. Isi irabanka kuko itamenye. Haleluya. Ariko ngo munezerwe kuko isi narayinesheje. Haleluya. Aha rero ndashaka kuvuga ku vyago bishikira umukristo. Amena. Umukristo gushikirwa n'ivyago ni ibintu bisanzwe cyane, biri no mu masezerano ko tuzohamwa. Amena. Tuzohamigwa hehe? Mw'isi kuko atari wacu. Umuetranje na rimwe yigeragira uburenganzira bwose. Amena. Kuko mw'isi turaba etranje, turavisi yo tuja. Amena. Mu gihugu ciwacu cyo mwijuru nta marira, nta gwanko, nta shari ngo waronse promotion, oya nta bibayo, habaye umunezero no guhimbaza Imana. Aho niho turiko turaja. Ariko azirongazi tukiri ngaha muri inosi tuzokwama mu marushwa. Haleluya. Ariko ndabazana inkuru nziza yuko hari Imana ikura muri ayo marushwa. Amen. Haleluya. Iyi zaburi rero ni zaburi Dawidi yaririmbye ari mu bihe bitoroshe. Iyi zaburi ni zaburi amarushwa yiwe yayagereranijwe n'ubwobo. Igice ca mbere atangura avuga ingene yakorokeye mu gobo, Imana imukura muri ugo gobo. Amen. Haleluya. Nico gituma ino nyigisho nayise ngo kugumya ukwizera mu bihe bitoroshe. Haleluya. Garder la foi dans les épreuves. Kugumya ukwizera mu bihe bitoroshe. Rero iyi zaburi iciwemo ibice bibiri. Igice ca mbere Dawidi arashinga intahe, aravuga ingene yamukijije ugobo, ariko ugo gobo ntaruvuga neza, ntavuga ugwo arigo. Mugabo ico tubona co muri ugo gobo ntiyari yorohewe na gato. Haleluya. Ariko igice ca kabiri cyo kuva ku murongo wa 11 kugenda avuga rero ingene
yasubiye gukorokera mu rwobo. Haleluya. Niho rero aca atangura avuga ngo narorereye uhoraho nihanganye. Amena. Ari mu rwobo rwa kangahe? Rwa kabiri. Amen. Yesu ashimwe cyane. Rero urwobo rwa kabiri Dawidi avuga rero ingene yarorereye uhoraho muri urwo rwobo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Urwobo rero ayo marushwa ivyo bihe bitoroshe bigereranywa n'urwobo ushobora kuba uri muri vyo. Haleluya. Ushobora urwobo rwawe ntagonzi. Ushobora kuba ari umwana yakunaniye ku ishuri muhira. Ushobora kuba uburyo butagenda neza. Ushobora kuba nyene inzu aza akifata mu mafyingo akagutukira imbere y'umuryango wawe. Ubwo n'urwobo. Ushobora kuba ari ingwara. Ushobora kuba uri imfuvyi urerewe ahantu bagucuraguza bufuni na buhoro. Ubwo n'urwobo. Ushobora kuba umuntu yakurira mineruvare agiye. Ubwo n'urwobo. Haleluya. Dawidi ngana avuga urwobo rwo ariko waravuga ingene yarorerereye muri urwo rwobo yihanganye. Amena. Iyo rero ndiko ndavuga urwobo mbanzi ico ndiko ndavuga. Igihe kimwe nari mfise imyaka 8 naba kwa grand-mère kwa nyogokuru. Hanyuma aho naba hakaba hariho inzu nshasha nyogokuru yaheruka kubaka. Ntitwari bwayimukiremwo. Hanyuma inyuma hakaba hari ahantu yubatse amatwarete. Amatwarete ya ruguru murayazi, siyasi yeje ukwega amazi gutya. Oya, urasutama nk'umuvumvyi nyene ukicara. Rero nk'umwana ndiko ndatembera hakaba hariho toilette bahejeje kubaka ariko hari ibintu vy'ivyatsi bashize hejuru bifuka ca kinogo. Jewe rero ndiko ndakina amabiye, mwarakinye amabiye, ibiye rimwe rikorokera mu kinogo. Nja kugenda nk'urisama nkorokera muri ca kinogo. Ikinogo c'imetero zingahe? 14. 14 metres de profondeur. Nkorokerayo. Mu rwobo haba hari iki? Icambere nabonye muri urwo rwobo hari y'umwijima. Ntubona. Nijoro. Niyo riri. Haleluya. Iyo uri mu bibazo n'umwijima. Ntubona imbere. Ntubona ingene uvayo. Ntubona ugutabara. Urahamagara nta wumva kuko uri mu rwobo. Ndakoma induru ndarira nta numwe yumva. Nari mu mwijima ntabona imbere n'inyuma ntabona uwuntabara. Ndarira gushika naho no kurira bihera n'ijwi riragenda. Mugabo rero umukozi yaragira inka za nyokuru aravuga ati je hari umwana ntakibona ngaha. Mbega kado yagiye he? Batangura kurondeza bahamagara. Ndi muri rwagobo numva kajwi gahamagara. Kado 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 kado. Ebana nijwi ryari ryagera icariraza. Ndakoma induru ndi hano bumva umwana avugira hariya. Erezma ico gihe hariho indobo bari bashize ku mugozi muremure. Bayikoresha umuntu yaramanuka mu kinogo agashiramwe ivu ryakorokeyemwo bakaduza nyandobo n'umugozi bagakura ivu. Iyo ndobo baba ariyo bamanura na wa mugozi nincara muri ya ndobo baraduza. Haleluya. Amena. Ariko habanje kwihanganira muri rwagobo. Haleluya. Na Dawidi rero aravuga ati yankuye mu rwobo rw'amahonero. Haleluya. Iyo uri muri urwo rwobo nta na kimwe ubona nta na kimwe wumva. Ariko aha Dawidi aratubwira ingene yihanganye n'ingene yarorereye.
kenshi rero iyo uri mu gobo cyangwa iyo uri mu bibazo umuntu yamafise intumbero y'ukwikurayo kugira baze kunkurayo nuko nari nadebase nakoze uko nshoboka bikanga. Haleluya. Nawe iyo uri mu gobo cyangwa ndi mu gobo umwana w'umuntu yamafise tendance y'ukwigwanira y'ukurondera ingana ava muri ugo gobo. Haleluya. Ariko Dawidi ngahavuga ati nabanje kwihangana narorereye uhoraho nihanganye hanyuma uhoraho yumva gutakamba kwanje ndi hehe ndi muri gwagobo. Haleluya. Imigani 3 umurongo wa 5 gushika ku wa 6 avuga ngo uwizigiye uhoraho wizigize uhoraho umutima wawe wose kandi niwishimikize ubwenge bwawe umumenye mu ngendo zawe zose nawe azorongora inzira zawe. Proverbe 3:5-6 ngo wizigize uhoraho umutima wawe wose kandi niwishimikize ubwenge bwawe. Mu kuva muri ivyo bibazo ntushake gushira mu ubwenge. Haleluya. Umumenye mu ngendo zawe zose umenye uhoraho mu migambi yawe. Ni washaka kubaka urugo nugenda ubwira uhoraho umubwira ati vise umugambi wo kubaka nundongore mu nzira zawe. Ni washaka kugira projet kanaka ugashaka kugira urudandazwa nugenda ubwira uhoraho ati mana ndashaka kudandaza ariko nyereka inzira zawe. Haleluya. Uraza abarundi turavise ingeso y'ukwigana. Iyo umuntu adandaje itomati akunguka twese tuca tubona yuko itomati arizo ziteza imbere abantu bakaca baja mu itomati. Umuntu yubakiye agakioske ngaho iruhande hanyuma arateye imbere ubonye asiza amabati rangi ucivuga ati mwabonye bugi butiki irateza imbere twese tukaca tuja mu ibutiki. Ariko ngaho ijambo ry'Imana rivuze ngo umumenye mu nzira zawe mu ngendo zawe mu maproje yawe mu migambi yawe. Haleluya. Abarundi barayamaze ngo ingendo y'uwundi iravuna. Amena. Ushaka kuba kugwawe bazuhoraho mubwira ati mana ujya muntu tuzogomba kubana niwe canke siwe. Amena. Muruko kuzazanirwa ngo nawe azogorora inzira zawe akwereka ati nyuraha akwereka ati dandaza ndi kumwe nawe. Haleluya. Akubwira ati uyo ni mubane ni good ni sawa. Haleluya. Nikindi gihe azokubwira ati vako rekura uyo siwe. Amena. Ariko ngo wizigize uhoraho n'umutima wawe nawe azorongora inzira zawe. Ku murongo wa 4 kuri ya Zaburi ya 40 havuga ngo hahigwa umuntu ashira ivyizigiro vyiwe kuhoraho kandi ntahindukirira abo yibone canke abazimagiriza mu binyoma. Haleluya. Urazi kenshi iyo duhuye n'ibibazo twama twibuka inshuti zikomeye. Abantu bakomeye abantu bahambaye. Ndafise muyomba w'umugenerale nca ndamuhamagara. Ejo bundi naranu muri ville. Murazi neza yuko hajya mu gisagara ca Bujumbura ari ahantu babujije guhagarika imiduga, sivyo? Kuva kuri Avenue de la Victoire gushika kuri Avenue de la Mitié nta modoka bashaka kubona ihagaze hajya. Ukabutari ubizi uvise imodoka ntuzuhahagarare. Ndabikumenyesheje. Ubu rero ndiko ndakora igikorwa cy'igipolisi naco. Haleluya. Amena. Ntuzuhahagarare kuko uzohateba gatoya uzosanga plaque bayitwaye. Na nkabandi kumwe rero n'umugabo umwe w'umukomiseri nashatse kuvuga izina. Hanyuma yaguma yitaba telefone ku munota. Izo telefone nta kindi zamubwira. Mo komiseri urabona abantu naje mpagarara hansanga abantu haye plaque. None ndashaka kumvugire. Umukomiseri arababwira ati umviriza ndakubwire. Bakaba baguciye amande. Uvuge ndaza kuguterera muyo bagusaba. Muga ingingo zo kudahagarara ngaho nije ndimo umubazifashe. Rero niwumviriza ahubwo igihano baguha ucemere. Rero iyo tukorokeye mu bibazo twama tubona misi yose gutabaza inshuti.
generale. Hari igihe generale adashobora kuresolva ibibazo by'iwawe. Haleluya. Hari igihe generale atacashoboye. Kandi hari igihe generale aba ari we yaba yafashe iyo ngingo akavuga ati ahubwo nibaguhashe baguca amande. Haleluya. Gushika rero windukira Imana ukavuga ati uhoraho nkuraha ahantu. Amena. Yesu ashime cyane. Kirazira ngo kwizigira abibone. Kwizigira abantu ubona yuko ari bo bashoboye. Yesu ashime cyane. Ikibazo cyawe urimo nuhoraho wenyine ashoboye kugikemura. Haleluya. Amena. Niwe wenyine ashoboye kugikemura. Namani bamubwiye ati genda muri Yorodani wikubite y'ibihitangabondwi. Avuga ati ubwa mbere na mbere kwanza ntiyananyakiriye, uwo muvugishwa ntiyananyakiriye ngo abanza nyumvirize. N'umujenerali agwaye imibembe, ariko umuvugishwa aramubwira ati utagiye koga muri rujya ruziba nyene uriko urasuzugura ntukira. Haleluya. Yesu ashime cyane. Hahiga umuntu ashira ivyizigiro vyiwe kuhoraho. Niwe mutabazi wenyene. Niwe ashoboye kugukura muri ayo madeni urimo. Haleluya. Niwe ashoboye kuguha uburyo bwo gusubira kubaka aho bakubomoreye. Haleluya. Yesu ashime cyane. Yes, reka bisi babomore ariko uhoraho azokubakira. Amena. Wenyene niwe ashoboye kugukura aho hantu. Wenyene niwe ashoboye kugusubiza iryo tongo bariko barakurenganya bashaka kugutwara. Wenyene. But in one condition, niwe amwizigira. Haleluya. Condition nukumugirira confiance. Kwa ashoboye vyose. Amena. Wewe arahindukiza situation. Haleluya. Amena. Arahindukiza situation. Igihe Yosefu bamuta mugobo, bene wabo bamutayeyo, bagira bamugurishe, umugabo yitwa Yuda niwe yavuze ati ariko nitumwice, reka basi dutume tumugurisha. Kuri bariya abanyetiyopiya, abanyegiputa baje, dutume basi tumugurisha. Aya maraso ya mwene wacu naze kutugwako. Haleluya. Vyavuzwe nande? Vyavuzwe na Yuda. Yuda bisobanura ngo guhimbaza, gutazira. Amashimwe muri ubwo gobo niyo ashobora kukuduza. Haleluya. Yesu ashime cyane. Baguta mu runogo ari kugatazira. Barakubonera ari kugahimbaza. Amena. Bakwakutwawe ariko Yuda kavuga ati ntimureke. Amashimwe akakuduza. Haleluya. Yesu ashime cyane. Ugutazira kukakuduza, kukagukura mugobo, ukabwira uhoraho ati nizigiye wewe, ni ushoboye kunkura ahantu. Aya madeni niwe woyandihira. Mana niwe womvugira ngaha. Ahantu nashoboye niwe wonshoboza mwami. Haleluya. Yuda avuga ati nimumugurishe. Wizigira uhoraho n'umutima wawe wose. Ni Imana ishoboye vyose. Abaririmbyi bavuze ngo baho. Amena. Muganga yavuze ngo uzopfa dans 2 jours, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo baho. Haleluya. Yesu ashime cyane. Resultat kwa muganga ivuga ngo usigaje igihe gito, ariko ijambo ry'Imana naryo rivuga ngo uracyariho kuko ari ivyo utarankorera. Amena. Umuntu rero yajagwaye, umuntu yaje yibaza yuko vyanse, nje kumuconnecta kuri generator, groupe y'amatara ikubwira ngo baho. Haleluya. Nje kugushira ku vyizigiro bisubira kubwira ngo baho. Ugwo gobo Imana iri kumwe nawe. Daniel bamutayeyo, babataye ari batatu, ariko Yesu amusangayo, abasangayo. Haleluya. Umwami araza kubaza ati mbega n'amahoro, baramubwira ati nukuri tuguwe neza. Haleluya. Mbe murazi ikintu bari begamiye intambwe biryamiye, bari alezi, kuko uresolve ibibazo yari yabibasanzemo, yari yabasanze muri ivyo bibazo. Amena. Rero ntukarondere kwicira inzira. Ntukarondere kwicira inzira. Wewe takira uhoraho. Uhoraho azogutabara.
hari umwami muri Bibiliya batubwira yitwa Asa. Mu ngoma ya kabiri igice ca 14. Ngoma ya kabiri igice ca 14 guhera ku murongo wa Reka tuje igice ca 16 umurongo wa 12. Nituhasoma ariko inkuru ivuga neza yuko uwo mwami acimikwa ngo yari umwami mwiza cyane kandi yubaha Uhoraho. Igihe kimwe ingabo z'Abanyetiyopiya zishaka kumutera, aragenda atakambira Uhoraho, aravuga ati Uhoraho dutabare, tugirire neza. Ariko mu nyuma Imana kubera yayitakamvye ari mu bibazo, kubera yayitakamvye bagira bamutere, Imana imuhimpore imugirira neza, kuko yafashe asambura ibicaniro byaba yari byose, ashiraho itegeko ryo gusenga Imana y'Abisirayeli gusa. Haleluya! Arubaha Imana, Imana nayo nyene iranezerwa. Hagera igihe rero Abisirayeli bashaka kumutera. Uwo Asa yari umwami w'Ubuyuda. Haleluya! Abantu bamwe murashaka kwibaza ati umwami w'Ubuyuda n'uw'Abisirayeli. Abisirayeli barabo mu rubyo bwa ruguru, no kuvuga imiryango 10 y'Abisirayeli. Ibuyuda mu buryo bw'epfo hari imiryango 2, hakaba umuryango w'Abayuda n'umuryango w'Ababenjamin. No kuvuga ivyo ubwami bwigabuye igihe Salomo apfuye. Salomo apfuye yarafise umuhungu yitwa Rehobowamu. Rehobowamu akaba afise yari umuhungu wa Salomo. Salomo akaba afise umukozi yitwa Yerobowamu. Nukuvuga nugutandukanya hagati ya Rehobowamu na Yerobowamu. Yerobowamu yari umukozi wa Salomo, Rehobowamu yari umuhungu wa Salomo. Yerobowamu agumuka ku mwami ari we Salomo. Agumutse ku mwami, ariko ivyo byose byatewe n'Imana yuko yari yaravuze yuko izogabura mu bwami mwo kabiri, ibuhereze Yerobowamu. Haza umuvugishwa afata impuzu yiwe arayitantamura, ayigaburamwe ibice 10, amubwira ati Imana iguhaye ubwami 10 bw'Abisirayeli. Ati ariko kubera Salomo yancumuyeko akaja kuzindi mana, nico gituma ndamwatsa ubwami, ariko kubwo umusavyi wanje Dawidi nzomusigariza itara rizoguma ryaka imbere yanje, aribwo bwami bw'Abayuda. Agaburamwo Abisirayeli mo kubiri, imiryango 10 ija amajaruguru, Abayuda bajepfo. Nico gituma rero guma wumva ngo ubwami bw'Abayuda n'ubwami bw'Abisirayeli n'ubwami bubiri bwari bwagabuwemo kubiri. Now rero Asa yaganza amajepfo mu bwami bw'Abayuda. Rero Imana imaze kumugwanira intambara, haragera igihe urazi kenshi iyo Imana yaguhezagiye, hari igihe uja mu mudibamo ukibagira n'uwaguhezagiye uwo ari we, ukarya ugahaga. Haleluya! Ukibagira no gusenga Imana, na dimanche ntubukiza bakubaza ati mfise ibintu byinshi n'ukuri, ndagira controle ya business gushika 23h vraiment, umwanya wo kuza kuri eglise nkawubura. Asa hagera igihe arahaga, ararya arahaga, yibagira Uhoraho. Yibagiye Uhoraho, ubwami bw'Abisirayeli buja kumutera. Bugiye kumutera, aho gusenga ya Mana ya mbere yamutabara, agenda afata ibintu by'ubutunzi bwo mu ngoro y'Uhoraho n'amatrezoro yose, ashira umwami w'Abasiriya ngo naze kumutabara. Umwami w'Abasiriya aravyakira, kandi vy'ukuri araza kumutabara. Aje kumutabara kubera ubwinshi bw'Abasiriya, Abisirayeli bagira ubwoba, baca barareka kuza kumutera. Ariko Bibiliya imbwira neza ngo ico kintu gishavuza Uhoraho, gishavuza Imana ku buryo butangaje. Imana ibwira Asa ati mbega kubwa mbere arije nagutabaye, kubwa mbere intambara yaguteye nkaza nkagutabara, uno munsi wizeye Abasiriya. Uno munsi Abasiriya nibo babonye yuko bogutabara. Imana irashavura, imubwira ko igiye kumwaka ubwami. Nabandanije inkuru, harageze igihe agwara ibirenge. Agwaye ibirenge, Bibiliya imbwira neza ngo no mu ngwara yiwe
ntiyarondeye uhoraho, yagiye kurondera abavuzi. Ivyo bisubira bishavuza Imana. Haleluya. Yesu ashime cyane. Nariko ndavuga ku kintu cyo gushaka kwironderera inyishu, cyo gushaka kurondera abashoboye. Amena. Yesu ashime cyane. Ariko mu gihe uri mu gobo, mu gihe uri mu ngorane, uwashobora kugukura muri iyo situation numwe yigera kugukiza ubwa mbere. Haleluya. Yesu ashime cyane. Ndazi neza yuko nubwo uri kuraca mu bibazo bitandukanye, hari ibindi byinshi Imana yigeze kugukorera, ariko uri kuriyibagiza uno munsi. Amen. Haleluya. Hari ibintu byinshi Imana yakoze utari kuribuka, ariko uri kurafixa amaso ku kibazo ufise uno munsi gusa. Ariko ijambo ry'umutwe nakubwiye ngo nukugumya ukwizera mu bihe bitoroshe. Haleluya. Kuyakoze ivya mbere nibigiye kubikora. Kuyakoze ivya mbere igiye kwereka abantu bose yuko ari Imana itabara. Haleluya. Yesu ashime cyane. Asa rero agira ingorane, aja gukonsilita abandi aho gukonsilita Imana. Ku murongo wa 5, uhoraho Mana yanje, ibikorwa bitangaje wakoze ni byinshi, nivyo wiyumvira kutugirira ntawogereranywa nawe. Nagomba kubidonda no kubivuga birenze uko vyoharugwa. Haleluya. Dawidi ngaho ariko aravuga ari muri ugo gobo nyene, mugabo aho guhanga amaso gwa gobo aca yibuka ibikorwa Imana yamukoreye. Haleluya. Aravuga ati sinobidonda ngo ndabimare, warankijije Mana, warangiriye neza. Uno mwanya nashaka aho hantu wicaye ugerageze wiyumvire kimwe canke bibiri Imana yoba yaragukoreye bitangaje. Haleluya. Oya, ndaguhamagariye kwibagira ico kibazo n'ugo gobo urimo, ariko ugerageze wiyumvire ku bintu Imana yigeze gukora. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ingene yagukijije, ingene yagukirije abawe, ingene yakurihiye ideni, ingene yagutabaye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ugerageze wibuke ivyiza yagukoreye muri kano kanya, uheze uyishime. Naraciye mu kibazo umunsi umwe, hanyuma nkora amasengesho y'ubwoko bwose. Iyo mvuze ubwoko bwose n'amasengesho y'ubwoko bwose, kuko naprika ivy'ijambo ry'Imana rimbwira. Mu vy'ijambo ry'Imana rimbwira, rirambwira kwambara amagunira. Narakuzigunira ndaryambara pe, kugira ndabe yuko Imana yontabara. Amasengesho y'ubwoko bwose, ndagenda inyuma kumbabura. Bibiliya irambwira yuko bisiga iminyota, ndisiga iminyota kugira ndabe ko Imana yontabara. Haleluya. Yesu ashime cyane. We nimba utaraca mu kibazo ngo uje mu mupfuko, oya ntacu urabona. Haleluya. Umufuko narawugiyemwo bien, igunira. Kugira ndabe ko Imana yontabara. Ndavuga nta nkoze nabi, kumbura Imana ikunda abari isuku. Ndagenda ndoga, ndambara nkuko mubona nambaye, nkuko mubona mberewe. Ndavuga nti Imana nukuri ndi smart, ntabare Imana. Basi niyeze mu mutima, niyeze no hanze, umbone nduwera. Ntabare naho hose ntiyantabaye. Haleluya. Amasengesho y'ubwoko bwose, amajene, kwisonzesha, nkava muri 3 nkaja muri 7, nkava muri 7 nkaja muri 5, ndonda gushika naho amaso aja hejuru. Abantu baraza tujya mutipagira apfe. Aho hose Imana ntiyantabaye, ariko yari kirabibona, yari irindiriye igihe. Haleluya. Yari irindiriye igihe. Yesu ashime cyane. Ico gihe twari mu bihe bitoroshe. Urazi kurya kawunga direndi kawunga kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu, ari kawunga
bakakubwira ati bashize ku meza ukacitabura kunyinyiko normal bashize ku meza bategeza kunezerwa mugabo bakubwira ati bashize ibyo kujya ku meza ukibuka ko ari yakawunga bavuga ati ndaje amasengesho y'ubwoko bwose umwana kugusaba icyo ashaka ukakibura kandi muri uwo mwanya abana baguma baririmba breba confitire nta yindi ndirimbiza ni breba confitire kamubaza ati none ivyo kurya vyonyene ni breba cyangwa confitire nta kawunga ibaho Haleluya. Burya nta kintu kibabaza umutima w'umuvyeyi iyo umwana ubonye ashaka ikintu kakibura. Ukumva ku mubanyi baramotesheje kandi rero baguma bakaranga kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu. Ebana rendi n'inkoko kuwa kabiri ni pure kuwa gatatu n'umukeke kuwa kane ni pizza kuwa urumva ku mubanyi haguma hari akamoto gusa urumva we nawe uri kurabaza umukozi hari ati mbeka agafuko kakahunga kageze ubona ka nugobo bene data nugobo amena haleluya Yesu ashime cyane hari ahantu uca muri ville ukamenga ni hakugenewe uharabisha amaso bakavuga ngo hajya hitwa muri silhouette ukahamenya kuzina kwinjirayo wapi umuntu yakubaza ngo muga muri ideale ngo bateka neza ngo ari utwo kujya twa bibiri ngo indemesho nyene yabihebuye haleluya nugobo ariko umunsi umwe vuga ngo one day haleluya amen hariho umunsi Yesu ashime cyane ushobora kuba utavye gushika ariko ndazi ko hariho umunsi buri muntu wese ari ngaha arafise umunsi haragaze igihe ndahindura isengesho ndavuga nti ngwanye nabi ibi ni ibintu nibiki ndahindura isengesho ndavuga nti Mana icyo nkeneye visite yawe haleluya Yesu ashime cyane ndakeneye kungendera bisigura ko iyo wangendeye na wa mubanya akaranga inyama aramenya ko wangendeye haleluya ndakeneye visite kuko ni wangendera bene data ugendewe n'umuntu akomeye hajya muhira urumva kwanza igipolisi kibanza gupanura hirya no hino bakabona ati kwanaka haje umutegetsi haleluya ndavuga nti Imana visite ukangendera sindinda kuvuga birikora abantu baraza kuvuga ati yagendewe amena haleluya yagendewe ndavuga nti Mana nkeneye visite yawe unkure muri urugo ungendere umunsi umwe numvaga telefone hari ahantu nari narasabye akazi ko kuja gusobanura icongereza numva barampamagaye ni wewe Jean Dodier ntego ni jewe muri bande mwandondera ngo warigeze gusaba akazi ko gusobanura ntego ndavyibutse aragera igihe ivyo kwigirisha bihera ndavyibutse yego barambwira ati rero kuwa mbere apana kuza kugira interview apana no kuza ngo tukubaze uzoze gutangura akazi aho hantu nkaba narinze amateka yaho yo haleluya ndabwira madame ni kakawunga rero
ubu urarondera icyumba cagutse yinyegeje hariya, ubu uraja kunyegeza hariya, kuko guhera rendi ni urevore kawunga. Amen. Haleluya. Yesu ashime cyane. Ugobo turaruvuyemo. Amen. Rendi ndagenda ndatangura akazi. Ako kazi nagenda ntabatera inkuru neza rero iryoshe. Nahembwa 100 ku munsi. Oya nimwayumvise. Kuko hariho benshi bumva igifaransa. 100,000 par jour. Haleluya. Nukuvuga uhorankura mugobo ku munsi wa gatanu negeranye inoti y'500 nkata. Haleluya. Ngamuzanira madamu 500,000. Wabubwira ni madamu. Haleluya. Wabubwira ati madamu ngayo jera. Nawe n'umugestionnaire mwiza. Ni ngayo jera. Ankura mugobo. Haleluya. Yesu ashime cyane. Ibiharage twara twishaka ngo tutangura kuvyamberisa turabishira mu kirungo cyiza. Haleluya. Hamwe dutangura kumotesha neza nabo bakumva kandi kamoto kubundi bwoko. Haleluya. Yesu ashime cyane. Haleluya. Amena. Amen. Yesu ashime cyane. Ariko nasenze mvuga nti Imana visite umsange muri ugo gobo. Haleluya. Uhoraho ankura muri ugo gobo. Ugobo gwawe nuruwe muri uno mwanya. Ugobo gwawe nuruhe kugira ubwira Imana ati Imana ndashaka kunsangayo, kuko ni wansangayo baramenya ko waje. Haleluya. Baramenya ko waje. Ku murongo wa 16 abakurondera bose bakunezereregwe bahimbagwe, abakunda agakiza kawe baze bame bavuga batuhoraho arahambaye. Yesu ashime cyane. Dawidi aravuga ati mukurindira muri ugo gobo ururindirire munezerewe, unezerewe uhoraho hamwe n'abantu bibazazanira. Hariho umuntu ashobora guca mu kibazo ntuzigere ubona yuko ari no mu kibazo. Hariho umuntu ashobora guca mu kibazo ariko akaba ari waremesha abandi, akuzura umunezero w'Imana, akavuga ati umunezero w'uhoraho wonye nurampagije. Dawidi aravuga ati sokre yukugira uhoraho gukure muri ugo gobo mukurindira wihanganye nukunezerere guhoraho. Haleluya. Uravuga ati Mana nubwo ndiko ndaca muri ibi uri Imana, nubwo nosonza ugumuri Imana, nguma ndakunezererewe, zoguma ndagutazira. Nubwo nogenda namba ibipande wewe nikikubuza kuburi Imana. Haleluya. Yesu ashime cyane. Narigeze kubaho nja mu munsi mukuru nicara ntagorora amaguru nkuko muyagoroye. Wewe uragoroye ikirenge bye urumva no munsi turahabona kubera uzi uko kiri kwije. Je narigeze kubaho nicara amaguru ndashira munsi y'intebe. Haleluya. Kubera hari hidirisha munsi rirekurira ukuhema kwishesheti. Ariko hamwe n'ivyo Yesu ashime cyane. Nukunezerere guhora. Ico nababwiye hari umunsi. Yesu ashime cyane. Hari umunsi uhorazo gukura muri ugo gobo gw'ingwara. Hari umunsi uhorazo gukura muri ugo gobo gw'amarushwa no gusuzugurwa. Ariko nagira ndababwire umuntu wa mbere ari mu gobo rukomeye. Yesu ashime cyane. Niwe tugira duherezeko. Ukaba wicaye ngaha uzi neza yuko utaraho ubugingo bwawe Yesu. Uri muri gwagobo nakorokeramwo rutagira umuco. Haleluya. Kuko Dawidi yishimira uhoraho nubwo yari muri ugo gobo yararemye, kuko yarazi yuko ari umutabazi. Haleluya. Biraryoshe iyo uri muri situation kanaka ufise ivyizigira uvuga ati hariho umuntu anyitayeho,
ibi bibazo arabibona, abiretse abizi. Urumva hari ibibazo ucamwo kugira byigishe mwene wanyu, hari ibibazo Imana ikurekeramwo kugira abandi babibone, bagira intahe, bavuge bati aho ujya Imana yamukuye. Haleluya. Ako Imana yagiriye neza urya naje izongirira neza. Imana ikakurekera muri ivyo bibazo kubw'intumbero yo kwigisha abayo, ariko wewe ntubimenye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Biraryoshe kuba ufise umuntu wizigira uvuga ati uyazontabara mu gihe cy'amagorwa. Umuntu rero ari mu rwobo rukomeye ni umuntu adafise ivyizigiro ku muntu numwe. Nawe uwo muntu ni umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, kuko nta gitabaza kihari. Mbega akoma induru akomera nde? Atabaza nde? Ahamagara nde? Haleluya. Jewe ko navuze nti Imana ndakeneye kungirira visite, nahamagara Yesu ni kujya wasanze Daniel mu rwobo, nanje nsangayo, kandi asangayo ankura muri urwo rwobo. Ukaburi ngaha mwene data, ndakwinginze n'amarira mu maso, ukabutarakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi ngo agutabare muri urwo rwobo urimwo, atabare umuryango wawe muri urwo rwobo barimwo, atabare urw'ugwaje, agutabare muri ivyo byose uri kuracamwo, ubona ata mwana w'umuntu yobitorera inyishu. Ndakwinginze ukaburi ngaho utaramwakira, ushire ukuboko hejuru. Niko kanya ndaguhaye. Iyi tariki ntuzoyicuza. Haleluya. Iyi tariki ntuzokwigera uyicuza. Mu 2001 nari nicaye imbere muri MINEVAM, bariko bavuga ubutumwa nk'uku. Haleluya. Imana kubera yari yamamagaye nshika umwungere ariko yigisha kuri Sawuli. Yariko yigisha kuki? Kubwibone bwa Sawuli. N'icubahiro yari afise, n'inkomezi yari afise. Nanje ico gihe muri iryo shengero nari nahinjiranye ubwibone bwinshi cyane, nje gusuzugura ivy'abakizwa, ingene basenga bahumirije, n'ingene baguma bavuga amajambo menshi. Iradiyo iriko iravuga ijambo ry'Imana nayikubita umugereka gwa hariya. Pastor Eme wacu yararongoye serire yo mu Kabondo, najayo mfise itabi mu mufuko, ariko bakanyihanganira nkayinjiramwe. Haleluya. Amena. Iyo tariki ya 14 mu kwa mbere 2001 ni tariki nabaye kadoundi mushasha. Haleluya. Niyo tariki naviriye muri urwo rwobo gubwibone, gukubona ko nshoboye. Haleluya. Gukubona ko nteye ubwoba, ariko ndaba sinari nteye ubwoba na gatoya. Yaramanyama y'ivyaha yuzuye muri jewe. Haleluya. Ariko hamwe nayo manyama, hamwe nuko gutagwa n'umuryango, hamwe nuko gutagwa muri quartier, hamwe nuko kwangwa n'abantu bose, ntawe nagendera canke nawe wifuza yuko noba umugenzi w'umwana wiwe. Ibi niko ndavuga ni ntahe. Jean Marie Nguri, hano garuka Jean, haguruka. Jean Marie Nguri twaricaranye kwirigara, arabizi. Umubajije Kadomu Kabondo yo kubwira uwariwe, ujya niwe yo kubwira. Ariko 2014 janvier bariko bigisha kuri Sawuli, ndabona ko ndi Sawuli. Uhejeje kwigisha aravuga ati mu minota 5 uzi kuza kujahe? Uva ngaha mu ishengero urazi biza kugushikira. Igitima kirakubita, bwabwibone burahera. Ndavuga nti dans 5 minutes ndagiye nta gasivye. Haleluya. Ariko uhoraho yarafise umugambi kuri jewe. Ubwo gobo yankuyemwo nugo yakuyemwo Dawidi, nigo nje kukubwira no munsi. Ukabutarakira Yesu, va muri ugo gobo, shira ukuboko hejuru dusenge. Ukaba wumva ushaka kwakira umwami Yesu ngo agutabara ugo gobo, ushira ukuboko hejuru dusenge. Ni kuneza yawe. Haleluya. Aha mwisi si wacu, turafise urugendo iyo turiko turaja. Wowe uri kujahe? Amena. Uwizigira uhoraho
azomutabara mu bihe by'amarushwa. Muhaguruke dusenge. Mbega uri guca mu gobo uruhe? Nugobo gw'ingwara, ariko ngo urindire wihanganye. Ushime Uhoraho, ushime izina ryiwe, wibuke ivyiza yagukoreye. Haleluya. Usaba Uhoraho ikiganza ciwe kigusange muri ugo gobo urimwo. Bakaba baguciye ivutu yuko ingwara igiye kukwica. Ndakuzaniye inkuru nziza ikubwira yuko hariho umuganga w'abaganga. Haleluya. Yesu arakiza. Nubu navuze nti umuntu wese atarakira umwami Yesu kubw'ineza yiwe yoshira ukuboko hejuru. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwijuru haba umunezero iyo umwe yazimiye aje mu bwami bw'Imana. Ndakwinginze wowe washize ukuboko hejuru utambuka intambwe imbere uze hano imbere tugufashe. Hari uwundi ashaka ko Imana imukura mu gobo. Hari uwundi ashaka yuko Yesu amugirira neza. Ingo ngaho imbere. Hari uwundi yifuza kuzoshinga intahe akavuga ati Yesu yangiriye neza, naze ngaho imbere. Nta kintu kiryoshe nk'uko tuzi yuko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Naco mwe mwafukamye nimuhaguruke. Umukozi w'Imana Pio abafashe. Mwegegwe ngaha. Abandi bazi yuko bari mu gobo gw'ingwara, bari mu gobo gw'ibibazo bitandukanye, ugobo gw'amadeni, ugobo gw'ugusuzugurwa. Ndashaka dufatanye hamwe irisengesho uvuga ati Mwami Yesu, ndaje imbere yawe. Ni wowe nyishuye ibibazo. Ndakweretse ibibazo vyanje. Ni ushoboye kubikemura. Uko wasanze Dawidi mu gobo, ndashaka naje usangeyo. Unkure muri ugo gobo. Nshobora gutanga ishimwe. Nzobitangaza n'amahanga bimenye. Ndagushimiye Data ko wumvise isengesho ryanje. Ndagushimiye Mwami kuri uno munsi udasanzwe ugiye kunkorera igitangaza jewe n'ab'inzu yanje bose. Dukomera amashyi Imana. Imana ibagirire neza. Imana ibakure mu gobo. Imana ibagirire neza. Uhoraho yumva gutakamba kwanyu. Ubwiza bw'Imana bandanye kujana namwe. Imana ijane n'imigambi yanyu. Mubandanye kuyizigira mu bihe byose. Imana ibagirire neza.